1 2 1 2 1 2. Hello guys, ndibaza ko mumeze neza. Kuri kamera muri kumwe na Kibo 257. Rero rega. Ndibaza turasinda igira umwanya murefu kubera hanze harakanye. Uno musi nasohotse hanze uno musi ndirirwa ndavuga ati abana none ejo uno musi kweli aba bantu banje je ndabahiki. Taravuga ati okay, ubwo nyene nza mbona wa undi yitwa Madame Joseline andungikiye amafoto y'ingya. Tarambwira uti ngo uyu muntu eske uramuzi? Ndambwira ati wapi? Yandungikiye amafoto y'imisosi bagaho. Imisosi imeze neza, ambwira ati uyu muntu ni umudamu w'umurundikazi aba hano muri Canada, ariko numva nkeneye yuko twoyaga gatonya kuvyerekeye projet yiwe. Rero ashanavuga tokereka rero naje ndabe simbe ngahi wawe nze dukora umuti. Rero ahandi wiwe ndiko Madame Joseline ngahanye. Rero naje kugira dukora umuti tugira tubahe inkuru zindeye kandaza kumaza n'ibindi bibazo. Abantu benshi bamye baranyandikira kuba message bambwira uti ibibazo turakeneye kubimenya kuvyerekeye abarundi baba muri Canada. Rero nimba utaragira subscribe ndagusabye subscribe kuri no channel, kuko iyi channel muzoyimenya ko ibintu byinshi kandi ukuri kwose kw'aba diaspora baba mu Burundi muzokumenya. Rero uyu muryango wo kwa Madame Joseline turashitse, reka tanze kwanza ibintu biki byatumye asohoka nambaye umupira w'imbeho na yani ubu unye neje yaheze harakanye boni hakanye sana uharaje umengo yakanye atara ariko y'abantu umuntu yohera. Hello Nibiki na makamera ki? Ewa sha. Reka jewe ndungikiye message nzanzanye kamera none ubizi none ko tuvumburana. Nguyu Madame Joseline basha. Turabara mukije. Ubu rero kuva washe ni habereye basigaye bama biteguye. Asha ndamuswasa ndarinze ko mabanda musanga ewa ari muri desordre. Guteranega Madame Joseline. Ni ngiva ku kazi. Mugabe yuze ntagiye ku kazi. Wansanga ndi muri desordre. Ni sawa none. Ni sawa kandi Madame Joseline je ndafise inkuru. Je kukubaza kuvyerekeye ujya mudamu wandungikiye amafoto yiwe. None ujya mudamu ijya misosi je niyo nje gufungura mu bisanzwe. Je kujya misosi. Aho reka suye kuyira. Ijya misosi niyo nje kujya kabisa, kuko je byananiye kwihangana ndakeneye kumenya ujya muntu, kuko imanza zo ngaho muri Canada namumbona umengo bazana ibyatsi gusa. Nurujya muntu gakibo. Kuri ndiko ndamurondera. Mugabo inkuru ufise nuko ari Burundi. Ni Murundi kazi? Cyane bacha barambwiye ko ari Burundi kazi. Naratangaye ikintu ca mbere manje guharira ati no. Really? Abarundi no. Reka Barundi buri rimwe nitwiyemera. Wow. Ndabira imisosi. Reka abakunzi bimuhira media bayibone. Imisosi. Raba ngo nambari ibiki? Nambari nyama. Oya ifoko tumurondera. Uyu mudamu ifoko tumurondera. Lakini none Madame Joseline ibi biharage vyiwe vyonyene mukamo kigo ngwarateka mama none Madame Joseline muranyemera kuma ikiganiro none nanda bavumbuye Shakibo imisosi umukuze basi muntete tukumbwira ati ndazanye kamera. Oya sinaba nkiri mu journaliste, kuko aba journaliste twewe ko tubiza abarundi turavumburana bawita umuvumburo. Karibu. Nonega Madame Joseline mwari mudoki ko mbona umengo mwari mu bikorwa. Mashabura ntangaje. Ni bwa buzima bwa Canada Kibo. Tuvuye ku kazi mubona ko nkiri no muri uniforme sindanazikura. Stress. Uvuye muri stress. Je ndazita stress. Muri baranyi. Ndazita stress. Ni stress. Ku kazi. Keshi umuntu avuye ku kazi urabizi. Ntababoye dufise ntabayara bahundagira nozi ivyo burandabirira ivyombe ngene bimeze aca mfata isabuni na esha. Uco mesure nyene. Byose ibikorwa byose aca tuba dutanga indi abo ngatwe byo gutanga indi shift. Tuba muhira nayo.
Numva ni nakandi kazi ka kabiri kaba kurindiriye muhira. Akana kazi kandi. Ye baba we je nakundi nazanye kamera nta kundi no kuvumbura na nyene. None icombo kera natanguye. None madame Josine ajya bafata mwayarose gute? Ujya mu nimba mutamuzi. Ujya mafoto natanguye kwabona muri Facebook. Nzabwo n'umundi mu mama wewe nyirabarazi nanyambira ati ajya mafoto wayabona. Yego. Ati ko vraiment nayabonye ndumiko. Mu nyuma bayamanika ku ma status abarundi mu kugira publicity babonye umuntu akora ivyiza baramufasha kumupromotinga. Nzambona ibintu by'ivyo kugira vya hatari. Urumva ndamukene tuzomurondera akiba. No kumurondera kuko turakeneye. Sizi yuko abakunzi ba Imuhira Media ko bogera gatubazana emission yitwa Cuisine. Ya cuisine kuko nibaza yabari nka divertissement ni divertissement zaraba ama cuisine aba mama bazi guteka tuzobavumbura hari anye babasha makuru menshi yerekeye bijya kujya bashaka gusabye uvyereke abakunzi bagira ico bavuze muri commentaire nabonye none ko je nkunda gufasha ndabafasha none ko nkunda gufasha je ndabafasha erega ndabavumbuye nta kundi nogira nyene nuko oya kibo karibu abo ndagukorera agakafe bien sûr kabisa ari inga ziri mu mabemari hajya mu masoko ibiki bego kugira umuntu amuronke bigenda gute bereka tuzomuronke tumubaze kuko gushika nanje ntavyo nzi inkuru ntimuramenya na Chibambye muri muri abice vya hari wa Feni Motrani nawe wivuriye muri rya zuba rya Nizere ngo mu yakuye ati jewe nziriye mbere ya naciye ngwara ihahamuka ati iyi Canada yambeho ya Motrani nacenekereza kwanza mbanza kwiyumvira ya masandire yose yabanje kuja hasi wow ndabizi ikindi kibazo rero uno munsi nade napanze sivyo bon mwambwiye yuko donc ubuzima mwe mwari mwiteze sivyo sibwo mwasanze sivyo twasanze ho umuntu w'Imana none uko mwahora muheva tubwire nido ibyo mwasanze ngaho muri Canada byatumye ibyo mwiyumvira byose bija kuri iyi nivu no munsi biriko ikintu mwasanze donc dumwe nk'uwavuze uti nk'ubu nk'akarada ushaka kuvuga uti nk'umuntu ari mu Burundi ashaka kuvuga uti ushitse muri Canada abantu baba muri Canada barafise amafaranga amahera bayatoramwe baratunze bafise ibiki ikintu ca mbere cabanze kubashoka niki ikintu ca mbere je nashikiye muri Quebec igikebekwa please si gifaransa muntu w'Imana nurundi rurimi rwitwa igifaransa mugasinzi ko ari igifaransa honyene kumva langage gikebekwa baravuga ibintu nkabaraba mfata ibintu bariko baravuga nibiki kumva ururimi gukomprendre langage québécois honyene byamfasha fungira nk'umwaka wose igifaransa cyabo ni atayi naracumvise igitabaranusha namba igitabaranacle aba muri Quebec tabarnak yes le ibintu byabo bavuga ibirimi ntabyonze aba muri Quebec bavuye igifaransa kitumvikana igifaransa cyonyene kirangoye gutahura amashitse rero kumva igifaransa c'est difficile nkaca pasa n'ijya stade ya intégration ibyo byose uriko urabaza kuzuza amadosiye kugira ube umunyagihugu yemewe neza hama ngiye gukora ku kazi Josh nta blague ihari urakora narakoze ndakora sanga si blague kumenyera ubuzima bwo mu nzu honyene wahora uvyuka mu gatondo ukaca watsa tubwe nka televiziyo cyangwa ibindi ukaza kwiramukiriza abagenzi ukaza gusirikira ville ukagira ibiki ukabuzi ko mu gatondo ufise amatashe y'umunsi wose gutegura inzu gukoropa gutegura ivyayi ku ibintu byose hama kwiruka muri ako kazi ukacugaruka ukacuryama nk'ikiziga ubuzima bwo nibwari bworoshe kubicera nibwari bworoshe kandi nivya amayirisi yakiyahera hama amafaranga uhembwa gestion yaho uramaze kubona ko amafacture ni menshi ufise facture justement yene nkenereraho facture aho yene nkeneye kumbwira facture c'est facture les factures
kuko jewe ndakugize ukuri abantu bose bavuga ikintu kimwe aha muri Canada ikintu cyitwa amatax amafacture nibyo byisha abantu urumva urahembwa abana iyi telefone inga kwanza ndayikure muri iki pochette ahubwo abanyura babyumva mwamuza mukoma induru mwumva ukuntu abantu muri Canada bagurira amatelefone ni macho 3 Samsung macho 3 sura kandi yibereke ni telefone ego ari shasha ntayo nogura ari shasha oya sinoyigura donc nkayigura cash ntayo mba mfise mugabo turanegosia na compagnie sanzwe ndayishorera ntuze umurongo tukanegosia ikayimpa ku buntu hama bakaca bamfunga imyaka 2 ndi umunywanyi wabo bacha gupfunga imyaka 2 ndi umunywanyi wabo acha verbe gupfunga ama urumva c'est-à-dire mfise ideni y'imyaka 2 yego umva telefone n'abagwanje ni facture ni telefone gusa ama aya matara sinzi ko ari mu Burundi bayadusororera yaraba aya matara ariko araka ego iyi ni indi facture hama internet ya internet twirwa turaraba YouTube ya ma YouTube ya machine bombi ya mahera ari karaba iyo ni indi facture ni facture twanda kugira ama facture ego aya mazi sinzi ko ari Tanganyika yaduka ni kari yose iyi nzu tubamo yonyene ni indi facture urabona hama igitoro ni indi facture umuduga ama assurance peut-être ari abafata umuduga ku ideni hari abawugura cash ufise ku ideni ufise facture y'umuduga facture ya assurance yayo na facture y'igitoro cayo ego maze kwaro ama facture gana ararega ahura cabandanya kuko hariho n'izindi ntarumva kujya kuno genda kugura impuzu kazana baragukirira ko tax ama tax ikintu cyose ni tax impuzu tax ugura ibiharage tax narega madanzo tetegere kumenya bigenda gute mugira ama epargne birabaho epargne irabaho muri Canada na ibyo bintu byose je murangira iPhone afata ubungira n'epargne $200 par mois naza numva mu Burundi bose barapfura mu bitaro abagenzi ngo inzara irabishe Bonaka kaka $100 nagira n'epargne kandi kimbabaza rero bakitaga $100 ngo yongo ndamukiraga $100 nako bikusigaranye muri facture ngo ni make acuruka mu mutwe none barundi bamutwombera ikigongwe oya ngire gute oya ifoko babumva uko turabikora turafasha benshi turafasha mugabo no problème rero iyo bafashije ukabarungikira $20 baragutukaga mana ngo urashaka kundungika $20 arayiziye kibufisa $20 ngaye je uhunu nera $20 meze nka tubona ari ibatumurungikiye urumonta akacavuga ati ujya muntu n'umuguma ndungikira $20 ntanakwiza na $100 rero ni ki gross monta kuri twebwe harabastar bakunda kuvuga mu ndirimbo bitwa ngo bagiye Kiss basaidio nyanga sinzi ko rubu bajya bose les amis sinzi n'ibyadukundira rero nzarondera umunsi umwe Saidio nyanga canke bashudagena muri Quebec aya para muri Quebec zorondera nimero yabo bari muri Montreal bari muri Saidio megadinsa Montreal zorondera nimero yabo kugira mumenye ukuri kwabo tuzokubabwira one day tuzokubabwira ya kuko byose birakunda ahanye muri Canada donc zoom call video byose birakunda ariko one day tuzobazanira